Ndongera ndabahaye ikaze mwebwe mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ngaha kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV monesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi. Ikaze muri kano kanya nyene turabera hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa cyane ku makuru akomeje kugenda aradushika ko nyine muri uno mwanya. Abanyekongo barakomeje kumvikana kubera iki nyine abasirikare b'u Burundi babandanya guhonera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi biriko biravugwa rero nyine mu gihe hakomeje amasezerano ndetse n'ibiganiro biriko birahuza nyine impande zombi zishamiranye muri icyo gihugu nyine nkuko bigaragara, ariko kandi gushika no mwanya ingabo z'abarundi zo biraboneka yuko zidashaka kuva nyine muri nongwano nkuko bizoma bigaragara. Ibikomeje gutera impungenge abatari bakeya maze bagaca bagaragaza neza yuko Variso Ndayishimiye afise nyine impamvu zimwe na zimwe, kandi ibingibi biriko birakwegera abanyagihugu akarambaraye. Nyuma y'uko rero twama turabona ibiziga byinshi by'abasoda b'abarundi bama baragwa muri nongwano ku rugero rudasanzwe, aho ubona yuko nyine ubwabyo biteye impungenge ndetse binateye amakenga nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo yaremeye ndetse aranashimangira yuko ariko arategura umwana wiwe nyine ko azoja mu gisirikare, akaba asaba yuko nyine n'abandi bozaca abarasaba baremerera abana babo bakaca barinjira mu gisirikare cyangwa gisoda cy'u Burundi. Ibingi barakomeje kubishishikariza nyine abanywanyi cyangwa se bagumya banga b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko kandi ibingibi nubwo bihagaze gutya, hari bamwe basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko uyu mugabo nyine yaba ariko arabangingira ibingibi cyangwa ariko arabibashiramo nyine mu mpamvu z'uko ingabo z'abarundi zama zikomeje kugenda ziragwa muri nongwano ku rugero rudasanzwe irabera mu buseruko bwa Kongo. Bakaba babona yuko mu gihe kizaza nyine badashobora kuba bazaronka cyangwa se badashobora kuba bazabona abasoda binjira muri inongwano nkuko amakuru akomeza kugenda adushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Turagaruka ku makuru yamaze kugenda arashigwa ahabona cyane n'ubutegetsi bwo muri Korea ya Ruguru kwa Perezida Kim Jong Un, aho yashimangiye yuko kugeza no mwanya abasoda biwe noneho bagize uruhara rukomeye cyane mu ngwano iriko irabera nyine imbere mu karere ka Kursk mu gihugu cy'u Burusiya, aho bivuga yuko ingabo ziwe nyine zaragize uruhare mu gufatikanya n'iza MONUSCO n'iza Moscow kugira ngo bafatanyirize hamwe guhangana n'ingabo zo muri Ukraine zari zirinjiye muri ako karere zigaca zirakigarurira hamwe. Yaramutse neza canke mwirevanye naho muherereye, kaze kuri mwebwe mwese kuba twumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga bigari, abari hirya no hino mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze ndetse ndanabifuriza kumererwa neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse no kutwumviriza. Urashobora gupyonda kwanditse sabone niba ari bwambere usanga kugira ngo ibiganiro byacu bice birakugereraho ku gihe, ndetse sinabura kukumenyesha yuko kandi ibiganiro byacu ushobora no kubisangiza ku nshuti zawe. Urashobora gutanga ibyumviro byawe unyuze ngaho muri komanteri, ibintu bigaca biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese nyine munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu duce turayatangurira, cyangwa se amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Bamwe rero mu Barundi bariko barasaba urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi yuko gotanga inyishu y'impamvu bama bararungika abasoda nyine mu ngwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho biboneka yuko bagikomeje no gutegura abandi basirikare mu gihe nyamara impande ziriko ziragwana zikomeje umwumvikano nkuko byoma bigaragara. Hari bamwe basaba rero nyine umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi General Prime Niyongabo yuko nyine yogira byinshi yotangaza mu gihe biboneka yuko ingabo z'u Burundi zigikomeza kurungikwa ku rugero rudasanzwe, ndetse bakaba bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko ibingibi ubwabyo bikomeza kugenda biratera impungenge abatari bakeya nkuko byoma bigaragara. Niki kiriko kiratuma abasoda b'abarundi bariko barahonera muri ingwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko byoma bigaragara.
Kuwa gatatu uheze w'indwi twasoze hari kwigerekezo rya 2023 ukwezi kwa kane 2025 leta ya RDC n'umuhari AFC n'umundi byarasohoye itangazo basangiye rivuga yuko rero bageze kure mu biganiro barimwe rero idoha muri Katari ko rero ko biyemeje kuba rero nyine barahagaritse ingwano mu kurindira ko nyine bashikira amasezerano y'amahoro. Kwa gatanu naho nyine RDC n'u Rwanda nabo nyine bariyemeje ko rero batangaje ikese ko batanguje ikese nyine ko biyemeje gutora umuti wibatandukanya, maze abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibyo bihugu nyine n'amakungu barasinyira i Washington DC muri leta ya Amerika nyine icemezo ko rero nyine bagiye rero kuganira ingene bashika ku masezerano y'amahoro nkuko bizoma bigaragara. Hagati aho ngaho nyine muri zindwi zibiri gusa Burundi bwarabuze abasirikare baba 40 nyine dushizemwo abahitamwe n'yasanganya y'ubwato bwa gisirikare mu kiyaga ca Tanganyika. Igisoda c'u Burundi nicyo rero nyine kiriko kiratera muri Sud Kivu hauta Paterusi kikongera nyine kikaburira cane abasoda. None ko rero abanyekongo bariko barumvikana abasoda bacu b'abarundi bariko barahonera mu ntambara za Kongo kubera iki? Umwumvikano hagati rero y'abanyekongo uzogera izihe nyine ngaruka ku basirikare b'abarundi bari muri RDC. Kugeza no mwanya abasirikare b'abarundi barakomeje kugenda nyine bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko nyine iyi ngwano ikomeje kugenda iragaragara ishaka kuzogaragaramo ibindi bibazo bikomeye cyane. Hari amakuru aherutse gushirwa abona avuga yuko abazarendo bama bariko barinubira imigwanire y'abarundi ko abarundi bariko bataremera yuko nyine bobasha kuba botera ibindiro by'umuhari M23 cyane nk'abaherereye muri za Kamanyora. Amakuru twaronse nuko rero ingabo z'abarundi zanga gukoma rutenderi ku mvozo kugira ngo nyine batabasha nyine kuba bakwigarurira ibyo bice, cyangwa se bigatuma iyi Kamanyora isanzwe iri ku rubibi rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi bitazatuma ingabo zica zinjira nga mu gihugu c'u Burundi. Ibingibi byamirizwa na Teddy Mazina umenyesha makuru nyine yakurikiranye rwose ibiriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi biniyamirizwa na Patrick Nkurunziza umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu, harimwo n'abandi kandi barimo nka Nadine Nibigira umuhinga mu bya politike. Amakuru kandi akomeza kugenda tugira avuga yuko abangaba bose bakomeje kotsa igitutu ubutegetsi bwa Sebarundi Variso Ndayishimiye bamusaba yuko rero yovana izi ngabo muri Kongo, kumva yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo biboneka yuko izi ngabo z'abarundi zamazirahonera nyine muri Kongo, nyamara zitakabaye zikomeza guhonera muri kino gihugu nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, nkuko bikomeza kugenda bitugeraho. Amakuru yihuta cyane akaba ashimangira yuko ubu ngubu inzego zo kwivuna abansi mu Burundi cyane inzego nkuru z'igihugu ziri mu gacerere nkuko vyoma bigaragara. Mu ntara ya Rumonge umukenyezi yarahohotewe bikomakomeye cyane n'uwo bubakanye, abanyagihugu basaba ubutungane. Uwo mukenyezi aheruka guhohoterwa yitwa Nitunga Sandrine aba ku mutumba Gwaniro komine Burambi, arasanzwe yubakanye na Kabura Emmanuel, bakaba babyaranye abana babiri. Byose byarabaye ku munsi w'Imana kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa kane 2025, igihe umugabo Kabura Emmanuel aheruka rero gukukuruka nyine mu gisirikare yashwana nyine n'uwo mukenyezi wiwe nyine biturutse ku ngorane z'urugo. Bidatebye Kabura nyine yaraciye akoresha amenyo arakomeretsa bikomakomeye cyane Sandrine ku kuboko, aca atangura kubwirirana amaraso. Abanyagihugu barabangutse gutabara, baca bihutira nyine gutwara Sandrine kwa muganga. Muri ako kanya Sandrine nyine yaragiye gutabaza umukuru w'umutumba Pascal, ariko ntaco yamufashije kuko rero uwo mukuru w'umutumba nyine asanzwe avukana na Kabura Emmanuel nkuko bigaragara.
kwigenekerezo rya 22 ukwezi kwa 4/2025 ico kibazo cyarashikiye nyine inyamiramabi haca hatangwa itegeko ryo guhagarika wa mugabo nyine Kabura Emmanuel. Abapolisi baragiye kumuhagarika ariko byaranse ko Kabura ahagarikwa. Abapolisi nyine batashe uko rero bagiye batamuhagaritse kuko rero asanzwe avukana n'umukuru w'umutumba nkuko rero twamaze kubivuga ruguru. Mu nyuma uwo mugabo nyine Kabura yaciye atangura nyine gutera ubwoba wa mukengezi wiwe nyine Sandrine. Uwo nawe amaze kubona abangamiwe nyine yahavuye yomoka na twana twiwe tubiri aja gusaba nyine indaro mu miryango kugira ngo abandanye kwivuza. Tumenyeshe ko rero nyine uwo mukengezi yarasanzwe ahohoterwa n'uwo mugabo nyine ku rugero ruteye ubwoba. Umubiri we nyine ukaba wuzuye ibiguma nkuko rero bigaragarira nyine mu masanamu dufise ngaha nyine turaza kubahereza nyine nga ku groupe ya WhatsApp. Uko guhohoterwa nyine akaba yagukorerwa nyine mu gihe uwo mugabo wiwe nyine yaba agiye mu karuhuko k'akazi kuko rero yahoze ari umusirikare. Kabura arinze nyine afata konji yaba asa n'ugiye nyine ku gikorwa cyo gukubita umugore wiwe nyine. Uwo mugore yasubira kuronka nyine agahengwe ari uko nyine Kabura asubiye mu kazi kiwe, bishikirizwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba twayaze. Nyuma yaho Kabura akurukiye nyine guhohoterwa nyine kwa Sandrine byariyongereye cyane kuko rero nyine yarasigaye amuhohotera buri munsi nkuko nyine bibandanye bishikirizwa n'abanyagihugu nyine twayaze nkuko byuma biboneka. Abanyagihugu barababajwe cyane n'agahohotero nyine uwo mukengezi ariko nyine aracamwo baratabaza mu gusaba inzego zibijejwe guhera kuri musinanteri w'iyo komine n'inzego z'ubutungane ko rero uwo mugabo Kabura Emmanuel yobazwa kuri ayo mabi nyine. Ikindi abanyagihugu basaba inzego z'umutekano nuko nyine uwo mukengezi Sandrine yokingirwa umutekano wiwe kuko bimaze kugaragara ko nyine ashobora kuba yogirirwa nabi isaha n'isaha nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika uno mwanya kandi bamwe barakomeje kugenda barategwa impungenge n'uburyo rero nga mu Burundi atabutungane bw'amabuboneka, bagakomeza kugenda bagaragaza ko ibingibi ubwabyo bikomeza kugenda biratuma nyine intwaro ya CNDD-FDD igaragara nk'intwaro nyine idafise ikimariye abanyagihugu, ahubwo ariyo gushigikira amabi ndetse no gufasha bamwe rero bita ko bagwanira muri CNDD-FDD cange abagumya banga bo muri CNDD-FDD nkuko biboneka cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo arakomeje gushishikariza abagumya banga yuko nyene bakwiriye gutegura abana babo kugira binjire mu gisoda n'igipolisi c'u Burundi nkuko byoma bigaragara. Nawe yamaze kwemeza neza yuko nyene ariko arategura umwana we kugira azinjire igisoda nkuko bigaragara. Uyu nawe akunze kwikomanga mu gatuza akamenyesha yuko nyene nawe yaragwanye mu ishamba, yaragwaniye CNDD-FDD ku rugero rudasanzwe. Arakomeje kumvikana ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko yifuza yuko abantu benshi borongika abana babo mu gisirikare cange mu gipolisi. Umunyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuga ko rero yamaze gutegura umwana wiwe nyine mu bazo kwinjira igisoda kugwanira igihugu kuko rero ngo kiragwanirwa. Atera kamo abagumya banga ndetse n'abakenyera rugamba bose gutanga umwana umwe cange babiri bazoja mu gisoda kugwanira Burundi. Umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD arabandanya gutera kamo abarundi cane abaturuka mu mugambwe CNDD-FDD gutegura abana babo kugira bazobarungike mu gisirikare cange igipolisi kugwanira igihugu kuko ngo igihugu kiragwanirwa nkuko yama yarabishikirize mu manama menshi cyane. Kuri wa gatandatu genekerezo rya 2026 ndamukiza mu ntara nshasha ya Burunga muri komine ya Bururi, Reverend Kuriyo yaratanze akarorero aho umwana we nyine aza yaramaze nyine kumutegura neza kugira azokwinjire mu gisirikare nyine mu kugwanira igihugu. Yaragize ati leta irakoresha abana bacu, tanga umwe rero nyine nanje uyu nguyo nyine nzomutanga azoba umusoda afise abana batatu
panga nyine umwe canke babiri nyine bazobe abasoda canke abapolisi barwanire igihugu kuko rero igihugu ciragwanirwa. Uyu munyabanga mukuru wa CNDD-FDD akaba kandi avuga ko ingufu nyinshi azishora nyine mu biswi by'inkona hamwe rero n'imbonerakure kuko rero ariho bazoba baramutswa igihugu mu myaka iri imbere, mu gihe kandi zimwe mu ndongozi za CNDD-FDD zizoba zirashaje. Uyu nguyu arategwa akamo rero n'abatari bakeya bamenyesha yuko ibyo ariko aravuga canke ibyo ariko arashikirizwa byose bituruka kukuba ingwano iriko yabera mu buseruko bwa Kongo ikomeje gutwara ubuzima bw'abanyagihugu benshi cyane cyane b'abasoda, akamenyesha yuko nyine bakamenyesha yuko ariyo mpamvu yama ariko arasaba abanyagihugu kurungika abana bo mu gisoda, ariko benshi baramuhakaniye kuko bigaragara bakavuga yuko Uburundi bwaba bwishora mu ngwano zidafise by'umwariko aho zihuriye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika ubu ngubu rero bakaba bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko uko bizogenda kose n'ubundi Uburundi mu gihe bitorovana abasoda mu ngwano bariyo muri Kongo nyine bizogorana yuko nyine abantu bazongera kwiyumvamo ibigendanye no kwinjira ndetse no gukunda igisoda. Bashimire abatwumviriza, tugaruke mu kanya.